Reka subire ndabaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Imwe Rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavye kuri amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru habayiriwe avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mwiperereza, mu gateka kazi na muntu, amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa mu kibano. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru na cane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turaza kuyatangurira mu bitaro byo ngaha Igitega, aho uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni harwariye. Turaza kubashikiriza amwe mu majambo yashizwe ahabona n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, yiyamiriza umuryango wa Arengiyome Bunyoni kubijanye n'urupfu rw'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni. Muje kandi Arengiyome Bunyoni yagerizwa yapfunzwe akaba yarapfungiwe mu gashoko ngaha Igitega, mwibero rukuru rya Gitega nyene akaba ariho yarafungiwe. Bunyoni yafunzwe mu mwaka wa 2023 yagirizwa gushaka kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse byanavuga ko yaba yashaka gukoresha amangete. Sivyo byonyene kuko Arengiyome Bunyoni yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Arengiyome Bunyoni rero ko uva mu mwaka wa 2023 yakarenguzwa mwibero rukuru rya Gitega, yaciye akatirwa gufungwa umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Arengiyome Bunyoni mu minsi iheze kwigenekerezo ry'icenda Gitugutu uyu mwaka nibwo amagara yamukitse, ndetse abaganga batandukanye boherezwa mu ibero rikuru rya Gitega ngo bamupime barabira hamwe uko ubuzima bwiwe bwifashe. Abari mu ihero batanze intaye bavuga ko Arengiyome Bunyoni yari yatanguye guhura n'indwara zikomeye, aho byanavuga ko yoba yaragwaye indwara y'isukari, ariko Arengiyome Bunyoni bikananuganwa ko ngo ataragifata ipfungurwa, ndetse ngo yoba yaratanguye kurwara indwara yo mu mutwe, kuko ngo yaratanguye kuzajya arinyegeza munsi y'igitanda aho yarara mu ibohero, ndetse ngo atarakiganira ngo abaca kuyaga nabo baga bamugendeye. Ubwo yacikanwaga mu bitaro vya Gitega rero hatangiye kumvikana amakuru atandukanye, bamwe bati Arengiyome Bunyoni yapfuye, abandi nabo ngo yatorotse. Emwe ibintu bitangira kuba hatangira kuvugwa iremetanya ritandukanye, ariko amakuru twahabwaga n'amasoko yacu na cane mu begere umuryango wa Arengiyome Bunyoni bavuga ko yaba yajanwe mu cumba c'indembe ariho yagiye kuvurirwa. Hari abaganga batandukanye bari bavuye mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, mu bitaro vy'Ibujumbura, boherezwa mu bitaro byo ngaha Igitega ngo bafatikanye n'abari ngaha mu bitaro vy'Igitega kurabira hamwe ko amagara ya Arengiyome Bunyoni yifashe. Hari rero inemetinya yatanguye kuvugwa bavuga ko Arengiyome Bunyoni yoba yahawe isumu n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yifatiye guhanga umuryango wa Arengiyome Bunyoni, abahaye gasopo hababara ko badakwiriye kwama bamubeshera ko ari we yahaye isumu umugabo wabo, cyangwa se uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni. Bene makuru kandi turaza kurabira hamwe kuko biravugwa mu gisirikare cy'u Burundi, aho rero kuri ubu ngubu gifise ibibazo ntangire bariko baratabaza. Na mu yandi makuru kandi mu Burundi hemejwe ibikorwa by'umugambi mushasha ujanye n'iyinjizwa n'ikoreshwa ry'ingendeshwa zikoreshwa n'umuyaga nkuba. Aya makuru nayo mukanya tuyagaruka ko ku buryo bw'idonido. Naho Igitega aho abanyeshuri 25 ku ishure ry'uburaro Green Hills International College bakekwa ko baturiye ibiro by'umuyobozi bakoresheje essence, kuri ubu ngubu bahagaritswe. Ayo makuru yose mukanya kuri bw'idonido turagaruka atuyabashikiriza. Banza mbibutse mu fyonde suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru y'ibiganiro vya misi yose turiko tubashikiriza kuri no munesha kuri yacu ari nayo yanyu Imwe Rudende ya Isange TV. Amakuru yacu kuri yo bw'idonido reka tuyatangure kubiko biravugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Babasirikare bahanwa bageze ikinyinya mu Ruyigi. Amagorwa y'abantu basirikare barimwo ntangira izina kuva ku 19 Gitugutu kuva ku munsi w'Imana uheze igenekerezo rya 19 Gitugutu uyu mwaka
bahawe itegeko ryo kuva mu ikambi ya Muzinda mu ntara ya Bubanza yahahora ngo bakazunguruka igihugu cose n'amaguru. Itegeko ryatanzwe na General de Brigade Eri Ndizigiye batazira Muzinga, icegera c'umukuru w'igisirikare kigwanira hasi. Uyu nawe niwe yahora agaba ingabo z'u Burundi zigwanira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Izi ngabo ziri mu gihano icaha zakoze kiragoye gutahura. Benshi muri bo bahoze mu bikorwa byo kurondera amahoro muri Somalia, bamwe barabaye mu ntambara zitoroshe muri Somalia. Bakivayo bashikira aho bita mu Kumudubugu, baza abumva ngo bagiye mu ngwano muri Kongo. Amahano bayemwo ntawo yavuga, barambitswe imyambaro n'ibendera vya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi barahemukiwe ku rugamba aho bagwana bagasanga abasoda ba Kongo bataye ibirindiro maze bakaraswa mu mugongo. Barishwe ku bwinshi, baragize inzara, baririwe amafaranga yabo abagenewe. Barabonye kandi abagenzi bicwa bagashangukira mu mashamba ya Kongo. Inyuma y'imyaka 2 bagwana, baragarutse mu Burundi basanga amafaranga yabo yo muri Somalia ntaraboneka, amafaranga yabo yo muri Kongo nayo. Niho rero bumva ko General Birime Niyongabo agira aze kubagirisha inama, nabo bati harageze ko atubwira iyo yashize amafaranga yacu. Inama ntiyabaye, ahubwo haje ibihano. Bose hamwe bashikamiye 556. Uburuhe burabishe, bamwe amaguru yaravyimbye nkuko mubona bivuga nyine. Bamwe ibirato baratwaye byarabariye, bamaze kurara Imwaro n'Igitega. Ejo baraye Ikinyinya muri Ruyigi, basanze atamazi ahariho ndetse ntibarashobora no koga. Bazira kandi udufaranga twabo baruhiye, bazira kandi udufaranga twahatswe kubatwara ubuzima. Udufaranga twabo turibwa n'abakuru, ndetse ntibigera bahabwa inyishu ku bibazo vyabo. Kuba kandi umusirikare w'igihugu ni iteka rikomeye, ariko abatwara bariho ngo kubera abasirikare bavyemera, abanyagihugu bararyama bagasinzira kubera abasoda bemera kubagogererwa. Abasoda ni bubahwe, abasoda nibahabwe iteka ryabo. Naho mu Burundi hemejwe ibikorwa by'umugambi mushasha ujanye n'iyinjizwa n'ibikoreshwa ry'ingendeshwa zikoresha umuyaga nkuba. Ni mu nama yatunganijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo gutwara abantu n'ibintu. Iyo nama yakoranye kuri uyu wa 23 Gitugutu uyu mwaka, ifise intumbero yo kwemeza icegeranyo gishira icanyuma c'amategeko agenga yinjizwa n'ikoreshwa y'ingendeshwa zikoresha umuyaga nkuba mu Burundi. Mw'ijambo ry'ikaze Nkezabahizi Florent yaserukiye buramatari w'intara ya Bujumbura, yamenyesheje ko uwo mugambi w'ikoreshwa ry'ingendeshwa zikoresha umuyaga nkuba utazofasha mu gisata co gutwara abantu n'ibintu gusa ngo nyabona, ahubwo ngo uzafasha no mu iterambere ry'igisagara n'intara, ukingira ibidukikije ndetse navyo ngo bidasigaye inyuma. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo gutwara abantu n'ibintu Jean Claude Nzobaneza yamenyesheje ko ngo leta y'u Burundi yamaze gushiraho intunganyo n'amategeko aha agakaryo abashaka kwinjiza ingendeshwa zikoreshwa n'umuyaga nkuba mu ntunganyo y'amafaranga ikoresha mu mwaka
uhereye mu mwaka wa 2024 2025 aho mbere umwaka w'amafaranga leta ikoresha 2025 2026 yakuweho itagisi ry'ikoreshwa ry'izo ngendeshwa hamwe ndetse n'itagisi rya nyongera gaciro. Jean Claude Nzobaneza arongera akamenyesha kandi ko intumbero y'uwo mugambi ari ukugabanya ivyuka vyonona ikirere bigira n'ingaruka mbi ku magara y'abantu. Uwo mugambi kandi ngo uje gufasha mu korohereza abenegihugu mu kwiyunguruza ni imuye, kandi uwo mugambi uzofasha kandi igihugu mu gushira mu ngiro imbonakazoza y'igihugu ya 2040-2060. Edouard Nyandwi umuyobozi w'uwo mugambi ku rwego rw'igihugu nawe nyene yashimangiye akunguko izo ngendeshwa ngo zizozana ku gihugu c'u Burundi ndetse n'abenegihugu, aho ndetse yerekanye ko izo ngendeshwa zizofasha kunguruza abantu n'ibintu ndetse no kurwanya ivyuka bibi. Ico kumenya nuko kandi kugeza ubu hamaze kuboneka mu Burundi ingendeshwa ntonto zikoresha umuyaga nkuba, ariko kandi ngo hari n'umugambi wo kuzana ingendeshwa zishobora gutwara abantu benshi, izo bita bus de transport en commun, kandi ngo hari n'abamaze gusaba kuzizana mu gihugu mu bushikiranganji bubijejwe. Naho Gitegaho abanyeshuri 25 bo kw'ishure ry'uburaro Green Hills International College bakekwa ko baturiye ibiro by'umuyobozi bakoresheje essence bahagaritswe. Nkuko byacikirijwe n'umuyobozi ajejwe uburaro n'indero kuri iyi shure iri muri quartier Bwoga mu ntara ya Gitega, ni Histoire Hakizimana, ngo hari nk'isaha 8 de matin uca ari kuri uyu wa 23 Gitugutu y'umwaka, aho abanyeshuri biyambitse ibibanyegeza mu maso baturira ibiro vy'umuyobozi bakoresheje igitoro cyo mu bwoko bwa essence, ndetse ibiro byose y'abayobozi baramenagura gushika no kubiyo biri ku masomero abanyeshuri bigiramwo. Nkuko Nestor Hakizimana yabandanije habishikiriza, inyuma y'indwi zitatu amashuri atanguye abanyeshuri bashikirije ko baronka umukate muto bigatuma ndetse badahaga, ariko kandi ngo ico caciye gitorerwa umuti. Ngo inyuma yaho abanyeshuri baciye batangura kurandura amakamera ari kuri iryo shure, aho ngo igerekerezo rya 17 Nyakanga ikimenya ikamera imanitse ku buraro bw'abahungu bayiranduye biranka baca bamenagura ibiyo vyaho abanyeshuri bo umwaka w'indwi gushika mu w'icenda barara hamwe. Rero n'ibiro y'abajejwe gukurikirana uko abanyeshuri bitwara abazwi nka encadreur hamwe ndetse naho abaganga bakorera, ikamera zibiri zari zihari ahari uburaro abakobwa bararamwo nazo zararanduwe izasubira no kuboneka. Nestor Hakizimana avuga kandi ko mu nyuma ngo haranduwe ikamera yari aho akorera, ndetse ngo na 2 zari ahabikwa ibitabo muri biblioteke, bacango bamena ibiro bakuramwo amatelefone y'abanyeshuri yariyo, baratabagura impapuro zimwe zo mu biro, baca bamena n'ibiro by'umushinguzi. Uwo muyobozi ajejwe uburaro n'indero yamenyesheje ko amatohoza amaze gukorwa ku ruhande rw'abahungu. Abanyeshuri 5 baciye birukanwa, 3 bagirizwa kumenagura izo kamera. Uwigira 4 iwe yanyoye urumogi yiyemeje ko agiye gutegura imigumuko ko ngo batazosubira kwiga gushika umwe mu banyeshuri birukanywe agarutse. Uwigira 5 nawe ngo yafatanywe itonga
ry'urumogi ngo abo bamaze kwirukanwa abanyeshure baranse gusubira mu ishure ngo kugira ngo bakingire abakobwa ndetse nabo ngo ntibirukanwe. Nestor Hakizimana akemeza ko kuri uyu wa 2022 Gitugutu uyu mwaka amatohoza amaze gukorwa abakobwa 5 baragaragaye ko bafise uruhara mu makamera yibwe. Hakizimana avuga kandi ko uca kuri uyu wa 2023 Gitugutu uyu mwaka bashira mu ngiro igihano bafatiwe abanyeshure b'abakobwa niho ngo mwijoro haciye hakorwa ubugizi bwa nabi aho amasomero nka yose bayamenaguye ibiro by'umuyobozi baraturira bakoresheje igitoro, imashini nyabwonko zariyo, amadosiye y'abakozi ndetse intebe, imeza, televiziyo n'ibindi byose byariyo ngo byarahiye. Kuri iyo mvo uwo muyobozi ajejwe uburaro n'indero yamenyesheje ko abanyeshuri 25 bakekwa ko bo bafise uruhara muri ubwo bwugizi bwa nabi baciye bahagarikwa n'ingipolisi kumvo z'amatohoza. Yemeza ko uwuzokwezwa n'ubutungane azoca agaruka mu ishure. Uwo arongoye indero kuri Karen Herez International College avuga ko guturira ibiro by'umuyobozi byari bifise intumbero yo kuzimanganya ivyerekana amakosa bakoze nkuko tubisanga mu byo bashize ahabona. Rego rushimire mwese mwari kumwe natwe makuru y'imiganiro tweko turabashikiriza kuri isaha dusozere ngaha turaza gusubira makuru aza kubagezeko gusa mu byone swivure package ndetse nsabone kugira ngo tubana kubana makuru y'imiganiro by'imisi yose tuba turiko turabashikiriza kuri no muresha ko yanyu mukunda cyane mu dende ya Isange TV.